je navuse ndi kinyendaro nta papa afise, ariko nari mfise abapapa benshi. Mama yari yarambare ati uwinjira wese umwite papa, uje muremure nakwita papa, uje mugufi nakwita papa. Aho gene mu kinamaha umunsi umwe haza umugabo mubi, nukuri yari mubi, yarafise umutwe umeze ukuntu, ndakiraba ndavuga ati bobo nita papa iki agati wamenga numwonga ucigize ati po. Mama rangu bita ndati naungu bita nikibi mama nikibi urutwe. Mama ati namba ari kibi ari ciza ni papa. Yewe baba we nagira bati ndapfuye. Murakoze ni mu byaguruke dusome ijambo ry'Imana. Ni mu byaguruke mu byubahiro byanyu dusome ijambo ry'Imana. Zingura Bibiliya, usomyi wa Bibiliya abe hafi adusomere igitabo ca Zaburi 107. Zaburi 107 ku murongo wa mbere. Murongo wa mbere, uwo murongo umwe gusa. Zaburi 107 Yes. ku murongo wa mbere. Okay. Sikia. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amen. 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 Mbwirira mugenzi wawe aho Kinyarwanda nacho toute langue ego se trouve à Dieu. Zose ziva ku Mana, ariko ndafashwa ko Imana yaje. Bibiliya ivuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Sema amen. Amen. Aho Mbwirira mugenzi mubwira ati garuka ushime, mubwira ati garuka ushime. garuka ushime. Ni mu byagire mwese mu byubahiro byanyu, garuka ugire gute ushime. Ndashimiye Imana impaye guhagarara ngaha. Ndashimiye na marayika w'uru rusengero Apotre Mayaga, kubera mu byashuri Yohana aravuga ati wandikire mu marayika w'ishengero rya Efeso. Mbwirira mugenzi umbwira ati niwe marayika wo ngaha, afatanije n'abandi bakamu butumire ko noza nkagara imbere yanyu, namwe bwe muvyagiye mukantega amatwi, muba munyubashe. Yesu abongera umugisha. Ndashima Imana, nagiye kugura agatoro sanga bamaye nashaka ngure essence, sanga bamaye amazuto, cyasukamwe nibaza ko ari essence, ica biraparangana, ndagakoresha ndondera ikindi cashiramo. Ndashima Imana ko narosa agatoro kugushiramwo. Imana nishimwe. Reka rero ndabaganirize ijambo ry'Imana. Iyi Zaburi bavuga ngo ni Zaburi y'abanyabwenge n'ibitabo bitatu. Bavuga Zaburi n'igitabo c'imigani, bakavuga n'igitabo ca Yobu, n'ibitabo bitatu vy'abanyabwenge. Bakavuga rero Dawidi yariko arashima Imana, agaruka arashima Imana, yibukaho Imana yamukuye, yibukaho Imana yamugejeje. Rero aracashima Imana
yibuka ingene Imana yamugwaniriye ari mu shamba, intambwe zikaza zigomba kumujya, Imana ikamurinda. Arabandanya ashima Imana, agwana na Goliyati, ruvuga ati wa mwana ngwino ndakwereke, ndakwibagira ibisiga, aho uje kungwanya n'agakoni, wibaza ko ndi umwana, ngwino ndakwereke. Dawidi aravuga ati uje kungwanya n'ibicumu n'inkizo, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho, Imana yo mu ijuru watuse. Bibiliya iravuga ngo amukubita ibuye ryinjira mu mutwe rugwa hasi. Yariko arashima Imana aho Imana yamukuye, aho Imana yamurenganije. Aca Bibiliya iravuga ngo abagore baca bashima Imana kubona ico gihangange cari kibasugereje, cari kibagiriye nabi, gipfuye. Baca bararirimba ikorasi, bose barasokoroka barimba ikorasi ivuga gutya ati Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yishe ndere ndende ndende. Sawuli aravuga ati karabaye, abagore bamuhaye amajwi kandi mu gitigiri nibo benshi, reka ndamuhige ndamurondere. Ngo aramuhiga. Dawidi ariko arashima Imana aho Imana yamukuye naho imugejeje. Subira umbwire mugenzi umbwire ati garuka ushime, garuka ushime. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo aramuhiga, sebukwe aramuhiga, gushika wamenya yuko aryamye muhira mu masaha 8. Abwira afande ati genda umuzane, kandi umuzane ari umufu. Bibiliya iravuga ngo umugore warabimenya, aravuga ati rero numvise amakuru ko baje, ca mudirisha ukoroke wiruke. Bibiliya iravuga ati Dawidi agiye guca mudirisha, aca ariyumvira, afata ikintu cyitwa terafimu. Terafimu ni vya bipopi bambika impuzu, vya bindi muri vile vy'amabimeze uko. Biriya nivyo terafimu. Bwari bwa mbere njya muri vile ico gihe sinari ndabizi, candakiramutsa nibaza ko ari umuntu, sanga ni terafimu. Ngo afata terafimu, ngo ayijyamika ku gitanda, ngo afata uburengeti ararushirako, afata ishuka arashirako, afata imishatsi y'amabadikano akubitako. Dawidi acako, aciyeho abasirikare baba bashitse, baravuga ati uyu ni Dawidi, nimumwice arasinziriye. Afande abwira abasirikare ati nimucumite gatatu, ati 1 2 3. Baca baracumita, bagize gutya basanga ni terafimu. Turashima Imana muri uku kwezi ivyaguhize vyasanze ari terafimu. Abarozi basanze ari terafimu, abanyeshari basanze ari terafimu. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Hari ibiguhiga bigasanga ni terafimu, ukabura genda. Acashishikara arahunga gushika Sawuli avuga ati umuntu wese amufata muri iki gihugu ndamuha agafaranga. Gushika wahungira mu Bafilisitiya, ahantu yishe afande wabo igihangange ca kindi, ngo arahunga, ngo arinyegeza. Baca baramugundura ari mu ikoraniro. Umwe aravuga ati uyu ni Dawidi wa wundi yishe Goliyati, atari ngaha. Umwami Kishi aca aravuga ati uyo niwe yishe Goliyati wacu, nukumuca umutwe kimwe ku kindi. Amadirisha nimugare, imiryango nimugare, amakuru dufise kazi kwiruka. Ca kabiri aguma ahagaze niyuname,
amakuru mfise niyatora ibuye aratumara. Aguma ahagaze aho hose ariko arashima Imana, aho Imana yamukuye yari Sara b'umusazi. Ati Imana uriyo kweli? Ati ndi Imana ndakubwira. Ati Sara, Mana iri jwi rigwawe. Imana ati ntuvangiwe, ndi Imana ndakubwira. Ati Sara. Narisomye cambo nigene yasaze. Mba nateguye, mbwirira mugezi ubwo ataba yateguye. Haleluya, haleluya. Babona Dawidi aratanguye kiri ibintu byo kujye mbwirira mugezi ubwo atukone ko yasaze. Babona Dawidi kwagiye ku kibambazi aguma haramba ati agaca hinduka. Kisha aravuga ati vrema mwabonye muri iki gihugu ko je nabuze abasazi. Iki kigabo ni gisazi. Ugurura imiryango, baca bugura imiryango. Dawidi yaba yaribonye agira tekinika yo gusara y'imodoka ati jim jen 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 kumena mayeri y'ukwiruka abarirutse ageze ku ikaburimbo acariyanagura aturakoze Mana kubwo tekinike yawe. Nimuvuga ati amen. Muri uyu mujyi tuzobaho kubera tekinike y'Imana. Haleluya. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaye bidashira. Nimuvuga ati amina. Gushima rero, gushima ni vyinshi. Gushima uzi kumara ukwezi utagwaye. Ukwezi kuraheze bamwe ngaha batanyoye imiti, bataja kwa muganga, bataja mu bitaro, ukomeye nk'ibuye. Ukwezi kuraheze ukomeye utaja mu bitaro. Aho gushima Imana. Mu minsi yose nagiye mu bitaro, ngiyeyo mu minsi 2 bandisha 105. Ndamwe ati muganga ngwino ndakubwire, mu minsi 2 105 no yakurahe ngo yango nurakira. Ati none nina mariyinga ndagusavye binini nitahire. Ngo yaye nurakira. Ati nakubwiye ko atayumfise. Minsi 2 105 kandi mu bantu batinye ibinini ndi wa mbere. Mwese jamu kunyi ibinini ikinini sindagifata n'amazi nkwa oya ndagishira mu bugari. Mu bantu batinye ibinini ndi wa mbere, ndagishira mu bugari n'agasosi keza, apana karojorojo, agasosi kameze y'ikivuguto. Ngacangira gutya naho nyene kacamarura ati 1 2 abatagwaye ukwezi kose nimushimire Uhoraho. Haleluya. Kwezi kuraheze utagwaye n'umutwe, utaja mu bitaro, nimushimire Uhoraho. Kushima, gushima. Hari abantu nukura, hari abantu ngaha bafise itiro naho nyene no gushimana kubona ufise itiro. Hari abantu ngaha bagiye gusaba kihengeka mu minota 2 aba yagonye ukamenga ni mashini. Ukamenga ni kakamoto
kanje bamwate abafise ibitosi nimushimire Uhoraho. Abantu basinzira uzi ubibuze hariyo abantu bagona umenga niya moteri abasinzira nimushimire Uhoraho. Uzi kuranga itiro ibintu byo gushima ni byinshi. Mbwirira mugenzi ngo ati aba yateguye, vuga ati aba yateguye. Gushima ni byinshi. Hari abantu ngaha bafise apeti no gushima Imana. Hari abantu bafise estoma ngaha, estoma umenga ni mashini bafise estoma umenga ni mashini idacagura ikijumbu vye, kaunga vye, ubugari vye, ikirayi vye, umushusho vye. Hari abantu batarinda gushusha hari abantu batarinda gushusha nawe no gushima Imana nimuvuga ati amena. Hariyo n'abandi bagira igiporo ubugari bwaraye nukuronka apeti nugushima Imana nimuvuga ati amen. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamabe bidashira. Gushima uzi kumara ukwezi kose uryama kandi tudahendanye. Aha twese umuntu wese agira position yo kuryama. Umuntu wese afise position yo kuryama. Hari abaryama bameze ati akaba n'indi position iryama yasamye. Imbabazi z'Imana imbeba nijire mu kanwa. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza neza. Hari abaryama basamye kweri tariki imwe tariki 10 imbeba nijire mu kanwa. Hari abantu baryama basamye bagakanura ati ukibaza yafuye cyane. Ibikoko ntibyinjira mu maso, imbeba ntizinjira mu kanwa. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Gushima ni byinshi, gushima ni byinshi. Gushima kwezi kose muhira fisi ibintu bibiri, fisi inyabo uruyabo, nagira n'imbwa yitwa Herodi. Ako kayabo kuwa kangahe ubu niko ndarondera ingero zo gashimira. Niko ndondorondera kanyama ndabike ndagashimire. Ndagashimira kayabo. Urumva bene danukuri nari ndyamye hari umusegetera noneho ndyamye nukuri ntabahenda jewe ndyama nasamye. None muri parfum sinabimenya hari kumbe hari inzoka ikiragenda bica bigwana n'imbeba biranigana n'imbeba bica birakoroka maka kumusegetera ba naje ubwenge bwagiye biranigana none imbeba yigwana ko ikiratobora musegetera. Itoboye musegetera zigombye kunkorokera mu kanwa kakayabo
gifata inyabu n'imbeba sanga kariko karazirya. Nimushimire uhoraho. Kumara ukwezi uryamye wasamye n'agakoko n'akama nikakwinjire mu kanwa, nimushimire uhoraho yuko ari mwiza. Ndashima Imana ndavuga ati none iyi mbeba n'iyi nzoka iyo byari kwinjira mu kanwa mba napfuye. Mwari kumva itangazo ati zamurajya imbeba yamunjije mu kanwa n'inzoka. Nimushimire uhoraho yuko ari mwiza. Nimuvuga ati amen. Aho uvuye nawe ugaze nugushima Imana. Somye Bibiliya ijambo ry'Imana. Hari umugore umwe yahuye n'imbabazi z'Imana. Bibiliya iravuga ati ngo mu isezerano rya kera bavuga ati umuntu asambana mu mwici, aho nyene mu mwici, nta bintu byo kujya ahandi. Abaherezi baravuga ati rero tubwe turabaherezi nitogenda twiruka inyuma y'abantu basambana, nimurondere abantu b'abasekirite mubashoneshereje ibikoti, abo bazogenda bacunga abantu basambana. Bamusanze mu bigori hushura, bamusanze mu nguni hushura, nibabashoneshereza ibikoti. Bamusanze ahantu mu mwembe hushura, baca bashoneshereza ibikoti byo kugenda bacunga abantu basambana hamwe n'ubuhiri. Bakagenda baraba abantu basambana. Bagufata mu bigori ati fata hushura. Bagufata mu nguni ati hushura. Umunsi umugore umwe biranga, baca baramufata asambana. Ikigabo kubera gifise ingufu kiriruka, baca bafata umugore kubera atazi kwiruka, agize yiruka ati fata. Baca baratuye umuntu rero mbere kumwica tumutware kwa Yesu, tumwicira imbere ya Yesu. Umwami Yesu nawe yari yazinduke muri nibature. Baca musanga Yesu muri nibature na wa mugore bamucisha muhira. Wa mugore akaca abwira abantu ati hemwe bya bigabo biramfashe, muranderera abana. Abana bati mama biragufashe, mama biragiye kukwica. Ati muranderera abana. Oho, baca mushikana kwa Yesu. Babwira umwami Yesu undeke nigwaneko, ako kantu undeke nigwaneko. Baca babwira umwami Yesu ati mwami Yesu, uyu muntu tamufashe asambana mu isezerano rya kera, bene nk'uyu baramwica. None Yesu wewe ubivuga kwiki? Kumbe bamuzanye imbere y'umunyembabazi. Ngo Yesu acarabaraba aravuga ati umuntu atagira icyaha abanza mutera ibuye. Ati yego naco afise. Ngo Yesu nasomye Bibiliya ngo acarunama arandika. Uziyandika ibiki? Umugabo niwe yatanga ati je ndamukubita, jewe ndamukubita, nijo ntangura. Ariko Yesu acarandika gwarugaba ati mbere yuko ndamukubita reka ndabivye. Ariko arandika. Yesu acaravuga ati wewe wa mugabo witokanaka nugushaka umutangure kumukubita ibuye itariki iyi nini ukwezi ukunuko muri hoteli mu Kamenge kwa Bucorori. Ati uzi ko ari byo? Ati kubwiye ati ndagiye ku kazi. Kumbe yanditse muri hoteli hano yasambaniye. Umugore umwe nawe ati John Chavez reka ndamukubita. Yesu acarandika ati wa mugore nawe nubwo shaka ko mukubita uribuka nawe ufise abana 5 kiriya cyana curutwe ni cakorode.
umwe wese yandika byiwe, bose bariruka. Wa mugore yunamutse amaso asanga bose barirutse. Yesu aravuga ati genda ntusubire gukora icyaha, imbabazi z'Imana zamaye bidashira. Nimuvuga ati amina. Turashima Imana ibyari kutwica. Yesu yaraserutse. Yesu yaraserutse. Wa mugore acarataha, atashe abana ati mama birakuyekuye, mama birakuyekuye. Ati gumane iyo nabona Yesu muba muri imfuvyi. Wacagenda gukora akazi, wararima akora akazi gashobotse, acagenda kugura amavuta y'igiciro yo gushimira umwami Yesu. Acagenda aramusiga, afata imishatsi aramuhanagura. Yesu aravuga ati igikorwa uyu mugore akoze kizokwira mu isi yose. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaye bidashira. Garuka ushime aho uvuye naho ugeze, garuka ushime. Nimuvuga ati amina. Naje muri misi ndashima Imana. Meruka kuraba agafoto ka kera. Ejo nabonye akafoto ka kera. Yo mbona agafoto ka kera. Ndavuga uyu ni jewe nari meze uko. Ndateka ndagahanagura neza, ndagahanagura sanga ni jewe ngo Jose nari meze uko. Nambara umusetire ngaca ugahera, ngaca ntobora kandi hariya ngatobora ipataro niyamfata mu buryo narambara ino akagera ino ukamenga ni bebe yambaye ibirenje. None ubusigaye nambara ati babingereka mfata bavyita ubuzima burabandanya mu izina rya Yesu. Na uwo kuzana na agafoto ka kera woshima Imana. Agafoto ka kera shaka ndabibutse rero kakandi nari meze nabi, sura mbi, cyanja gusenga mu masengesho baca barambeshera ngo ndumurozi kubera isura gusa. Umuhanuzi nukuri arambeshera imbere y'abantu para umurozi. Yo gondo umurozi, kumbe yabonye isura mbi. Yaravuga umurozi ngo bana banje narababwiye ko nzofata umurozi. Bose torero ati Imana mufate, ngo bafate jewe. Ndavuga ati ndafuye. Kandi abantu bari baravuze ati nimwabona umurozi mu mwici. Ndiyumvira niniruka, banyiruka inyuma baranyica cyangwa ngaho ngo ndamufata, para ndamufata, akagumaza hejuru yanjye ndamufata. Ndakanura amaso ndavuga ati mu mutima icyambere arambesheye sindi umurozi, icya kabiri ndamurusha myaka, icya gatatu yihende ankore mu mutwe, ndamukubita ingumi niruka. Imana iramufasha, araza tumurozi, ndamufata, agiye kumfata, agiye kungora ko ugomba kumujoma ingumi, acarahindura ati nduwiteka Imana y'imbabazi ndamuretse. None ubu narabaye bogare, nta muntu yombeshera ngo ndumurozi. Nimuvuga ati amina. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Twegeranije uravye aho navuye naho ngeze ubu nugushima Imana. Je navuse ndi kinyendaro, nta papa fese, ariko nari fise abapapa benshi. Mama yari yarambare ati
uwinjira wese umwite papa. Uje muremure nakwita papa, uje mugufi nakwita papa. Aho gene mu kinama. Umunsi umwe haza umugabo mubi. Nukuri yari mubi, yarafise umutwe umeze ukuntu. Ndakiraba ndavuga ati bobo nita papa iki agati wamenga numwonga ucigidi ati po mama rangu bita ati nawo ngubita nikibi mama nikibi urutwe mama ati namba ari kibi ari ciza ni papa. Yewe baba we nagira ati ndapfuye. Jewe yandivuye kure mukinamaho mubaza abantu bacuruza indagara. Umuntu yitwa Rumburi Kepere Kibucibuci yari jewe. Kepere Rumburi abantu b'indagara bose barazi Rumburi Kepere Kibucibuci. Igituma bagita Kepere Kibucibuci twakinira ivyo kurya imyembe amafanta mu buryo rero jora mu Kepere kubera nari fisi inzara byasabe ko fata cyane. Umunsi umwe hasigara umwe mu maprenati yitwa Chongera yakubita prenati ntiyamunanira ariko iyo munsi iramunanira. Baramubaza ati kubera iki yakunaniye ngo yari ko arampenera. Urumva nabona ivyo kurya ngavuga taha ndararizara nugufata kubera nta muzu nambara cyari gipira cha mama. Rero ngiye gufata numva kiriko kirambanye ndavuga ati mafu kandi rumva na cyambara hariya munsi nagakabutura muri Afrika y'Epfo yarukonye. Noneho ngaca vyimbe ndacefata mbonye kifashe cyandadu ibaze ndigusati ati Kepere Kibucibuci ati mafu yagiye gukubita ndawusama. Aho niho havuye Kepere Kibucibuci. None imbabazi z'Imana bunarambaye kuva kuwa mbere costume, kuwa kabiri costume, kuwa gatatu costume. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Nimuvuga ati amen. Garuka ushime. Akandi kanyuma. Ciao. Nabona indege ngavuga ati sizofa ndayigende isindo ijako. Nabati Jackie Nyendaro Chewe nta muryango ntaki. Umunsi umwe mu mwakoze namba cita cy'imyaka 2 cyambona telefone mbona imibare myinshi cyanda yakira ati allo Diniwe Barutazaro zamurage ati turi mu gihugu cyo hanze cy'abazungu kandi muri iki gihugu twagize inama turondera umuvuga butumwa mu isi yose. Twese tugwa kuri wewe kandi nuzoza n'imodoka uzoza n'indege. Yo numvise indege baca baravuga ati kandi usenga Imana ikwemerere kuza. Nacenda babwira ati iranyemereye ati none ikwemereye ubunyene ati yanyemereye kera. Yesu yavuze ati nimugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Nyarusaviza Nyarusaviza ibaze rero hamvuye Kepere Kibucibuci. None ngiye kurira indege nayurira saa moya yo mu gatondo muri iryo joro sinasinziriye. Nawe ntahure nayo yabari wewe ntwari kuryama. Najyama saa 8 y'ijoro ati irasize. Madame ati ryama ndate bana wirinde insige. Ndati madame cyangwe tugende tugume hanze kugira buci. Madame ati ryama ndakuvyura.
yajya mesaje ndatirasize yewe sinabonye bukeye saa moya ibura narigeze kuri aeroport nijewe nabaye wa mbere kurira indege buhoro buhoro ndurira muri za esikariye buhoro 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 abari inyuma ati nyaruka ati nimundeke nibwo bwa mbere shanda basaba imbabazi ati nimurindire bamfotore babirungike ma Facebook abazimu bashe mu izina rya Yesu nimushimire uhoraho yuko ari mwiza haya ya 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 chandagara neza mu ndege ati fotora we kup 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 chandicara mu ndege ikinyendaro ngeze hejuru numva ubwo batirukorotse ndafa rugeze hejuru cyane ubwo babucabura ati mafu nigwagwa hasi nkafa kukiriyo bazovuga ati yafiriye mu ndege nimushimire uhoraho yuko ari mwiza cyashika muri ico gihugu kugira negeranye sanga abarundi banteguri imodoka yitwa Land Rover ati ni wewe tuje gutora n'aba protocole bibibogare bintu ntamenyereye atabani bandi ati nabantu bazo gucunga muri iyi minsi jewe nimushimire uhoraho baca abantu hara muri hoteli ya VIP ico gihe mama president aravuyeyo nije nari nkurikiye ya VIP sanga ibitanda bibiri vyera naje kuva mvuka nukuri cyane bukingene najyama na mama kumurago wabose kutapi yamahema yabose cyane nibukingene shitsantu hari ibitanda bibiri nace fata byose ndavyegeranya guke ndabibaza ataho nababuriye mwari he cyane bijyama ko byose icyarimwe najyama ijoro ryose ati ndabajyama unjejwe aca rero ati muri dushe yiwanje apana y'amazi yagutya oya karakantu umanuse gutya ukinjira gutya kandi kagapesini aca afata kantu kameze gutya kari mu tuntu tudushugwe aca aramemena ndamubaza tuntu n'uduki ngo tuntu dukura ubuhoma bwose asigaza utungana gutya afyonze butagiye cyafata twasigaye twose amen cyandigiramwe ndatu ubuhoma bwose bwo mu kinama vayo injiramo cyandavayo baca baza kuntora cyanigisha iminsi 3 nigisha iminsi 3 baca bagira inama ati tumwongere ati tumwongere yindi yinga nta muntu bongera je baca baranyongera baca basanga muri hoteli ati turakwingize utwemerere iyindi yinga inga zava ngazi kagera hari ibiryo nkabaza ati none ibi biryo ni vyande ngo vyateguriye wewe nkabiraba ati aho nababuriye mwari he kumwe mwari ngaha basanga muri hoteli baranyinginga nanje candihagararako tedi murindire ndabe gahunda ngoya nambari ikibazo kiri mu Burundi turagikemura turakwingize iyi ngimwe gusa ni murindire mu mutima ati ahubwo nimugira ukwezi haleluya haleluya turabeho tuvuye na tugeze banyongereye inga candaza garuka ushime mu izina rya Yesu haguruka dusenga Imana haguruka dusenga Imana garuka ugira gute ushime mbwirira mugenzi we ati garuka ushime
vyagura